je numvise avuga mukuru w'igihugu ati nukuje ngomba kumutera intege ngomba ahubwo kumukeza kubona icyo kintu yakivuze uko yakivuze. Yavuze ati none abapolisi bagiye mu bagira iturire bakajya mu bagira ingendo itubahiriza umutekano, none haba hasigaye iki? Kina cyo nibaza nti bwa bundi umunyagihugu uwo ari we wese ahari yaba yashobora kwiyumvira ati iki kintu ko kibaye je nkaba mfise ukuntu ndakibona, nkabivuga n'ubugwaneza mugabo nkabivuga ntatukana, nkabivuga ntahuguza, nkabivuga nshaka yuko ibintu bigenda mu nzira, byoba byiza cyane. Jenya ndababwire ikintu numvise n'umunsi mu gitondo, nuguruye telefone hanyuma mbona umuntu yandikiye audio ivuga inama, sinzi ko yari inama cyangwa yari itangazo risanzwe umukuru w'igihugu yagirishije ku byerekeye umutekano n'uruhara rw'abapolisi. Je numvise avuga umukuru w'igihugu ati nukuje ngomba kumutera intege ngomba ahubwo kumukeza kubona icyo kintu yakivuze uko yakivuze. Yavuze ati none abapolisi bagiye mu bagira iturire bakajya mu bagira ingendo itubahiriza umutekano, none haba hasigaye iki? Kina cyo nibaza nti bwa bundi umunyagihugu uwo ari we wese ahari yaba yashobora kwiyumvira ati iki kintu ko kibaye je nkaba mfise ukuntu ndakibona, nkabivuga n'ubugwaneza mugabo nkabivuga ntatukana, nkabivuga ntahuguza, nkabivuga nshaka yuko ibintu bigenda mu nzira, byoba byiza cyane. Je naciye mfata akarorero ndavye itariki y'uno munsi, navyenyeje ndabitubabwira ubu nyene kuko uno munsi ni itariki 14 z'ukumunani, ndababwira igituma ndababariye iyi tariki. Naciye nibuka intwazangabo yari umupolisi uye yarakugurutse, kandi ndamuvuga izina kuko ibyo mvuga ni ibintu byabaye byarankoze ko. Yitwa Ndikuriyo Gervais, colonel. Musi umwe sinzi ibintu tutari twumvikanye ko, hanyuma rero acarambwira amajambo ntategereye ituma yambwira, avuga ngo none je buranzi ndiko ndakubuza ngo ya je ndi umunyaburundi kandi ngo je ndi umuhima, ca nditanganiza nabwo uri umuhima wo kwa babuyone. Hanyuma mu nyuma we nyene arambwira ngo kandi jewe no kugira ko tukunze muri bade mwe nande munzi kwiki ko mwishira mu bwinshi, jewe mu ndondera kwiki ko je ntawingirira nabi, ntawanagiriye nabi, mugo wowe wavunze ngo tukuzi turakuzi nkako mumengo hariho n'icyo umugabi muhurira ko iyo bavuze izina ryanje. Cyo bintu cyarankomerekeje cyane. Hanyuma rero mu nyuma avuga ati jewe ndakuzi kubwanjye, ndakuzi kuko muri 88 igihe hari ya bwa bwicanyi bwo muri Ntegamarangara, ati jewe nakora muri BCR. Agomba kumbwira ati jewe nari mu batoze igihe wari bariko baragufunga, muje mu kibanza cyanje mwibuke ibyari bibaye muri 88. hanyuma umuntu akubwira ati jewe narimo, hanyuma akakubwira ngo turakunze, wewe ucugira gute? Je byaranteye ubwoba. Hanyuma jewe sinzi ahantu naciye njya ndiyumvira icyo nokora namwitwari. Hanyuma rero ishavu rimaze kugabanuka ndagabanya na jewe umucano, kuko nawe nyene abwiza ko yararose abantu bamuhanura. Yararenza akarimbi, yavuze ibyo atari kuvuga. Mbonye amaze guhindura naje ntanagabanya akariro. Mugahe ikintu nibuka ashaka ko mumenya, nkurikije amajambo numvise mu gitondo bariko bavuga abapolisi, umunyagihugu wese afise ikintu abona kitagenda neza mugabo akabivugana ubugwaneza, akabivuga agomba kuba adatukana, atari kinyoma. Byiza no kubivuga ko je ndibaza uwo jewe nababwiye ahari hose ubu
ikosa yakoze yankoreye jewe nta wundi azorisubira, nta wundi azorisubira, kandi jewe nukuri naramubabariye, mugabo asubiriye aha niho bizitaniye, asubiriye aho rero urubanza noruvyura, kuko muri ibi byose ikintu gikomeye cyane iyo bariko baravuga kunywanisha abantu, ikintu gikomeye cyane ni ukugira uko ushoboye kugira ngo ibyabaye ntibisubire kuba. Jewe ndafise icyo nobivuga ko, kandi nobivuga ku buryo bubiri. Ku buryo bwa mbere, je ndabona igipolisi cy'igihugu cyacu iyo cyavuye naho kigeze uno munsi. Iyo cyavuye turahazi, murazi yuko habaye ivangwa ry'igisoda n'igipolisi hagati y'abari mu gisirikare cya leta be n'abari mu mihari igwanya leta, icyo bita force de défense de sécurité. Hanyuma rero murabona baragicanze, kandi wabaye umugambi mwiza cyane ufitiye akamaro igihugu. Mugabo hari ikintu kitakozwe, ntibihaye umwanya ukwiye wo gusigurira abantu yuko ingwano yaheze. Mugabo naho yaheze ntibibwiza guhera gusa mu bintu by'imbunduke ku kurasa n'ibindi, biza guhinduka no mu mibereho, uko umuntu yahora abonana n'uyundi, uko umuntu yigenza imbere y'abandi. Icyo kintu nta mwanya baronse wo kugishikiriza abenshi mu bo tubona mu gipolisi cy'ubu. Hanyuma no kubera icyo gikorwa cyo kubwira abantu ibiriho, ingene umuntu abwiza kwifata mu kiringo iki na kiriya, kubona bitabaye ku buryo bukwiye, birafise icyo byasigaje nk'ingaruka tubona ubu muri iyi minsi. Mugabo cya kabiri nagomba kuvuga ni uko abarundi uri kurabaraba turi abantu b'abagwaneza, b'abanyamahoro, n'abantu bakundana. Nicyo yituma ubuye hariho abavuga barenze urugero ngo nta ngorane z'amoko akiriho, ngo ntabyo ibyo niko siko bimeze nk'uko byari haraheze imyaka 20 cyangwa imyaka 30. Mugabo ibisigarira by'izo ngorane n'ubu biracyariho, ariko ibiriho ni ibintu byoroshe guhera, ibintu by'ibiturire bivugwa bihavuye. Hanyuma hariho abihenda bibaza ngo uwurwanya igiturire n'urya babishinze muri leta. Jewe ndiko ndihweza ibiriko biraba, ikintu kijanye n'isibe ryitwa igiturire n'akazi ka misi yose k'umuntu uwo ari we wese. Umuntu agusabye igiturire ukakimuha, mwese mu kuyibihana, n'itegeko mbere niko ribivuga. Hanyuma ukimuhaye, hanyuma ukabibona nk'ibintu bisanzwe. Hariho jewe kubera ubukene bw'ibitoro bwa essence n'ibindi, rimwe na rimwe ndafata bisi. Urabona muri bisi ingene bapakira rimwe na rimwe, ikibanza kije ko abantu 4 ukagisanga ko abantu 5, atacubahiro na kimwe kiriho bariko. Nk'ubu jewe ndamaramara iyo mbonye abagabo, abatama nka jewe, abakenyezi bariko barasitana, barushanya inguvu mu kwicara, birateye ubwoba, birateye n'isoni. Ibyo rero mu bwabo kugira ngo bihinduke, sakazi ka komiseri wenyene, sakazi ka OPG wenyene, sakazi kujya mu polisi dusanga ngaha ku masitasiyo bariko baracungera umutekano. N'akazi ko ari we wese abonye ikintu kitagenda neza akavuga ati nyabuna ibi bintu sivyo, mugabo akabivuga adakeneye gukankamwa, atakeneye gutukana, atakeneye hariho abiharaza ngo ko ari wewe ngo nta kindi cyari kuva iwawe. Hariho n'abaca basuye kugaruka muri mwe by'abahutu n'abatutsi twagomba kuba twarasezereye, mugabo kubera ya ndero nababwira itigeze
ishika ku rugero rukenewe, abantu baca basubira kuba muri ya mitego. Ariko rero je nibaza yuko tugifise igihamana cyo gushobora kubikosora, ariko si igikorwa nabisubiremo c'umutegetsi, ni igikorwa c'uwariwe wese.